Ndabaramukije bakunzi ba K9 TV kuri mikro akaba ari Diane Tukadusenge nkaba nizera ko mubandanya muryoherwa n'ibiganiro tubashikiriza. Araheze iminsi umuririmvyikazi Estanish amenyesheje ko kuri uyu wa gatanu itariki 7 Rusama azotanga ikiganiro ku bamenyesha makuru. Abakunzi b'umuziki ndundi eka n'abafanzi biwe bakaba batahengeshanije kwibaza bati mbega Estanish nawe yobagire sinye contrat y'amahera menshi uko tuherutse kuyibona ku muririmbyi Satbi, aho uwo muririmbyi Satbi yasinye contrat y'amahera menshi nishira hamwe Crown Royal imyaka 5 azomara ari mu ambassadeur waryo, akaba azoronswa amafaranga agera ku miliyoni 500 y'amafaranga y'amarundi, no kuvuga miliyoni 100 ku mwaka. Bakaba bibaza bati mbega Estanish nawe agira abwira iki abanyamakuru. Kuri uwo munsi rero twahishikiye, reka twinjire muri conference turabe ibyo Estanish ashaka kubwira abamenyesha makuru. Kaze muri conference. Sigiye kuvuga byinshi, hari ibyo mwabonye, hariho ibiri inyuma yacu, bimwe mwabibonye mugabo bimwe mwabitabukiwe. Ikinini nza kuvuga ku ruhande rwa Bukije, haba ibibazo byinshi byerekeye ivyo bikorwa bimwe bimwe ibyo ngiye kuvuga nka introduction yatumye tuza ngaha, bituma tubatumako namwe kugira ngo tubashikirize. Ni ibikorwa turiko turategura, ibikorwa byose bifise bya Estanish kugeza muri Desembre. Ngira tuza guca make tubasigurira, kandi nongera ndabasaba kugira ngo n'ibibazo byinshi biza kuza vyerekeye ivyo bikorwa ivyo nza kubabwira. Ivyo bikorwa navyo si bindi, turafise ibikorwa novuga ko ari bikomeye cane. Mwarabonye ibikorwa tuheruka gusohora cyangwa se ama-appréciation atandukanye, igikorwa cya Kamensi ngira abantu benshi barakibonye kandi kiko kiragenda neza cyane, turaronka feedback nziza kubw'ico gikorwa. Rero twarateguye nka Bukije, turiko turiyumvira tunabitegura, sivyo twiyumvira gusa ko byaratanguye kuja mu ngiro, kuko ibikorwa kimwe kivyerekanye ni iki catumye tuza ngaha uyu munsi. Turiko turategura Kamensi Tour. Iyo Kamensi Tour kumbure murafise ibintu byinshi muza kubaza vyerekeye ico kintu, kuko ndavuga mu majambo mu ncamake ibiza ivyo umubonano wacu wokwibazaho cane, aho woshimikira hose ni ico kintu ca Kamensi Tour. Yo tuvuze tour hariho concert, hariho n'ibindi bintu byinshi bishobora kubiherekeza. Ikindi kigira kabiri ni uko bashaka kumenyesha yuko Estanish mu kwezi kwa 12 azoransa album yiwe. Donc ivyo bintu rero ibyo ushaka kugira ngo tumenyeshe byo tuko turategura Bukije ni ivyo bintu bibiri, mugabo nawe nyene arafise ibyaza gusigura kuvyerekeye ivyo bintu bibiri. Rero nibaza ntabarambiye ntatevye cane, ni ivyo bintu bikomeye cane tuyagako. Ngerageje kuvuga gatoya tuba nyene mutuba murazimenyereye, arizo menyerezi kuba muri kino gihugu. Iyo tuba izobera mu ntara zitandukanye, hari uko tubyifuza uko bizogenda n'uko turiko turabitegura as Bukije. Hariho n'uko bivanye n'uko tuba twabivuganye na Estanish, ibintu tukabitegura kugira ngo ibintu bigende neza nk'uko tuvyifuza. Rero ngira dutangura abantu ko ndazi ko ibibazo musari byinshi, haba kuri Kamensi, haba no kuri ivyo ndababwiye. Rero nibaza ko
kugira ngo Esther nawe aze kuronka akaryo ko kwishura ku bibazo byanyu mwese. Reka mbaze na kuri jambo nawe nimba hari icyo uvuga kubaramutsa hama tuje tubandanya n'ibibazo murakoze. Tugira amahoro. Bon, bwa mbere na mbere nyine nk'uko Ismael aje kubivuga ndasabye imbabazi kuba byase tugacego n'ibyatuvuyeko. Hama nibaza yuko byinshi yamaze kubivuga icyatumye dukorana uyu munsi. Intumbero hanini kwari kugira ngo dushire hanze ibyo tugiye gukora kanya harimo ayo matuwa concert zo presenter indirimbo. So rero je nibaza yuko kuri uyu munsi yango twaje kugira ngo tuganire ko hari ibyo mufise mu tubaza ntangorane turiteguye kwishura. Ego murakoze. So rero izo ntara zine twiyumviriye ko hari mwizo twadondaguye Ngozi, Gitega, Rumonge na Muyinga na Bujumbura. Donc ni tubiravye nizo ntara ziserebra cyane iyo habaye ibintu bijanye n'ama evenement y'umuziki. Niyo mpamvu twashoboye kuzihitamwo. Hama si ukuvuga ko arizo tuzokoreramo gusa, bivanye n'ukuntu gahunda dushobora guhinduka canke turavye tugiye turaraba ukuntu ibindi byagiye biragenda turashobora kuzokongera ko hanyuma. Donc ikaba projet ndende mugabo nizo ntara twashimye gutangurira ko kwanza izo zine. Si ukuvuga ko twahisemo gusa zine, ubwo nizo twashimye gutangurana nazo ico gikorwa. Ego sinzi ko Ismael ico yokongerako. Nta byinshi nongera ko kubyo navuze, mugabo ikintu gikomeye nuko mwese murabizi mu Burundi atari igikorwa nka musique bari kuva tout pays. Hari intara z'isible umuntu asimba kugira ngo tumenye neza turabe ibyo dukora, kuko ibintu aka kazi dukora gasaba uburyo bwinshi. Rero iyo tuvuze guteguye tuwa turaraba benga ni hehe quel milieu environnement favorable kuri gikorwa tuba turakora. Rero turavye neza amakete tuba twakoze bivanye n'ukuntu bakunda Esther nyinshi n'izo ntara twabanje guhitamwo gukorera mu ntara zine ariyo intara Ngozi, Gitega, hama dukorera no mu Rumonge, hama tuzoheraheza ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Ni kubera ariho twabonye yuko niho hantu hambere hariho entertainment kandi dushobora kubona ko ariho abantu bashobora kuba bifuza kandi bakunda Esther. Hama kuco c'aba-artiste naco cari ca kabiri wari wabajije. Bon, aba-artiste barahari bien sûr. Naza yuko bivanye n'inta zo tugiyemo tuzomenya mu artiste tuzoba tugiye gukorana nawe. Naza yuko tuzotubimenya hageze ntitwokishura ko directement kuko ntiturapresiza ariko barahari bari muri gahunda. Murakoze cyane. Hama dutanga igice cya mbere Esther Nish ku mazina nyakuri ari Esther Nishimwe. Donc uduce dufitanye na Bukivu Lab nuko kuri mama ndi nasinye muri Bukivu Lab dukorana dufitanye amasezerano n'icyo dupfana y'akazi. Niyo Bukivu Lab niyo label inyoboye ubundi niyo ijeki. Hama kwico kindi cya kabiri cyari donc wewe babisabiki nawe usabike Bukivu Lab. Oh, okay, merci. So icyo bansaba nanje nkabasaba icya mbere ni imikoreranire. Ndi umu artiste ndabaha produit nabo bakampa inyungu. Bon, tufate ko twese turakeneraniye. Bazana imikahe nanje nkabaha talent hama bikabyara inyungu. Nibaza ko ari ikintu kiduhuje cyane. Donc okay, je nsanzwe gukoresha ingufu nyinshi nkakora ntiziganya bivanye na talent mfise kandi nkaba nifite confiance y'ibikorwa ndiko ndakora ko bishobora kubyaza umusaruro. Hama nabo icyo bakora bo bajejwe no kuzana imitahe tukayikoresha iyo talent
tukiga ukuntu dushobora kugarukana amafaranga tubikije muri ubwo buryo donc kuko hakora imitahe myinshi murabizi namwe ibi by'amavideo gusohora indirimbo promotion n'ibindi so iyo rero tuko turakora tuba dukeneye ko bizana amatunda meza so rero jewe mba nifitiye confidence ndakora kugira ngo ngarukane ubwo buryo niyo mpamvu bavuze ko nkora ntiziganyo ndiko ndandika nkamara ijoro ryose nicaye ndiko niyumvira teme canke nkiyumvira ibyo ndi bwandike biri bwinteresa abantu canke bizana bigarukana ubwo buryo biba byantwaye nanje energy itari nkenya so rero je nkoresha ingufu zanje nabo bagakoresha imitahe tugahuza hama tukaraba icyo biri butwungukiye naza ko ari ibyo dufitanye hama icya gatatu carindwi c'amakontra kwa mbese uwo mutahe bazozana uzobungana iki parce que mwavuze ko bazana umutahe mukazana wowe mbese umutahe nawo bazozana wowe uzobungana iki reka icyo cishubwe na manager jewe wabivuze uranapresiza uravuga yuko hari icyo mwabonye les contrats de 100 millions quoi. On n'est pas là pour dire il y a Estanish na tukivle turi hano kugira ngo tubamenyeshe ibyo turiko turategura imikoranire isanzwe ihari turayifise nihagera hari icyo bagihari nimugihe Estanish asinya muri Bumivre murabizi ko abantu batumiye kugira ngo tuvuge icyo kintu gusa imikoranire ikomeye nuko ari imikoranire kandi imikoranire imeze neza yerekeye Bumivre no ku ruhande rwa Estanish kubaza ngo si impamvu indirimbo yakorewe mu Rwanda ngo cyane ariho nzoguma nkorera no vision yanje ya mbere mfise ni yuko nteze imbere umuziki cyangwa nduzi ibendera ry'igihugu mu makungu donc iyo mvuze ngo nakoreye mu Rwanda no munsi hari impamvu nagiye gukorera mu Rwanda ubu mu Rwanda nibumva Estanish yakoreye mu Rwanda nibaza yuko tangwane yuko bamenya bakibaza kumenya amamu ko canke Estanish ni bwoko ki ava mu kihe gihugu nibaza yuko je w'intumbero nyamukuru yatumye gukorera yuko ari kuduza ibendera ry'igihugu biciye mu ndirimbo ni nkuko nshobora kuja gukorera Kampala ukurikira canke nkaja gukorera Nairobi si ukuvuga ko ariyo gahunda mfise yo gukorera mu Rwanda gusa kuko nta masezerano dufitanye na country record nagiye gukora nkuko nayo kuja gukorera ahandi canke ko mfise gahunda yo kuja gukorera ahandi so byose ni mu ntumbero yo kumenyekanisha igihugu canje biciye mu ndirimbo nibaza ko ariyo ntumbero nyamukuru hama nibaza yuko yavuze ikintu cy'utunenge muri video narohe ikibazo cya kabiri sinzi ya president utunenge nyabaki peut-être ko twebwe bivanye hariho uko abibona wowe n'abandi uko babibona rero iyo uvuze ngo hari utunenge ahubwo uvuga ati n'utunenge tunashoboye kubona nibaza yuko projet nabivuze kuva kare projet abari ndende nkuko hariho nishuye kare avuga iby'intara ko twahisemo intara zine si ukuvuga ko arizo twahisemo gusa ndabisubiyemo ahubwo nizo twahisemo gutanguriramwo kuko iyo umuntu akoze tuwa nkuko bivuze ni projet ndende so birashobora kubandanya atari kamensi tuwa gusa nk'ebi bikabandaniza mu bindi kuko iyi ndirimbo deja ndiko ndayandika niyumvire kuri vision nyinshi canke ndende itazogarukira hagufinya so nibaza yuko bizobandanya yego hama izina rya album y'indirimbo nibaza yuko benshi tuzobimenyera ku ma media ku basanzwe mukurikirana cyane imvuga muzobimenyeshwa ko tuko turabitegura mugabe izina rya album n'iryo kwitondera so ngo kuba twateguye concert ni edition kibajije concert mu ntara zine bwo bari uburyo buke nibaza ko atari uburyo buke comptere yabonije ko kuba ari uburyo buke cyane strategy okay nijana gane shuri systema sinazo ko ari uburyo buke comptere cyangwa shuri strategy hama umuntu arakora d'abord kuko nta muntu yinjiza umutahe uko nyene ngo agiye gucuruza cyangwa yinjiza umutahe wose cyarimo hari ikintu bita kugira kugeza iyo ugeje tukabona inzira zirakunze no kuvuga ko biguhaye icyizere canke bikaguha ivyamwa bituma ushobora gutraversa ukabandanya ugashika aho wifuza gushika nibaza yuko atangorana ubandanyije iyo projet so nibaza yuko rero inyuma yo gukorera muri izo ntara zine bivanye n'ivyamwa tuzoba twahakuye vyiza
turafise gahunda ndende bitahavuye naho tuzobandanya nkuko twebwe twateguye strategy yacu umwe mu ntara ya mbere cyangwa izibiri za mbere mutonka abantu bo kunywa mwabitege mutabagarikira gahunda oya kuko dufise indi gahunda itajanye niyo onye ngo kuvuga ko ari tuba gusigaragara donc ejo navuga yuko iyo ndirimbo niba umuntu aba yarayanditse hari izindi projet canke ibindi bari karaviza gushikako so twe dufise ukuntu twe twipanze reka nishire ko iki cya Kinshasa no kuvanga na Kamenzi neza ko bitazovangana bivanye n'amatariki canke amezi bizokorerwamo kandi Kinshasa umuntu azokubitirayo nkore kuko nibaza yuko ashobora kumarayo nk'iminsi mike hama nkagaruka nkabandanya gahunda ya tour ya Kamenzi nimba hariho kontra itagenze neza nk'abajournaliste murabimenya mukamenya ko kontra itagenze neza mugabo les détails hariho igihe mumenya n'amadetail y'ukuntu byagenze mugabo tuvurumama ikintu twe twiga cyadukoranije ni ibikorwa byiza turiko turategura nibaza ko biteze neza cyane ko twabishimira gusumba ivyo vy'amakontra murakoze